Kukibuga cyiza Gali. Basta, nikute no. kuza muri kino kibanza ni gitaramo kizoba ejo Friday na Saturday mu ntara ya Gitega. Tuzaba turi kumwe na Double J, We Love Music, Wiz Design, tuzaba turi kumwe na Alvin Dramati n'abandi benshi. Imana baho umugisha. Karibu sana Brian, karibu sana Kenny Soul. Mubanze mwidondore ku barundi munatubwira ingene muri ko muritegurira bino biteramo n'ingene urugendo rwagenze kuva i Kigali gushika mu gisagara ca Bujumbura. Tumeze neza nge ni Brianne nk'ibisanzwe ngiye hano ni mu rugo kandi ngewe iyo ngiye kuza gukorera i Burundi mba nishimye kubera yuko nyine ndisanga ntabwo nyine ibintu byose hano umuntu ahita bivuga ubwo muzabukinga ama-interview kwa Ami Pro ubundi tuyavuge ko. Thank you so much guys. Akoze cyane kuza. Ndishimye cyane ntabwo nari nzi ko ndibuze kubasanga aha ngaha mwese. Ni umugisha ukomeye cyane. Burundi tubafata nko mu rugo. Tujanga kubataramira abarundi nibyo twifuje guhera igihe kinini gitambutse, ariko right now birabaye ni umugisha ukomeye cyane. Ndabashimira ko mwitabiriye mwajanga kutureba kutwakira. Twazere ibibazo bitanu bitarenga imbere yo kutiza kuja no kuma interview atandukanye. Ndagushimiye Ami Pro kuri akano kanya umpaye. Nitwa Alvin Gucci kuva muri Hit Top TV, the #1 channel in our country. Mu batara niko batigera bananirwa keretse iyo twigirishije. Kenny Soul na DJ Brian turabaha ikaze mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Nizere yuko katari incuro ya mbere Kenny Soul ugeze hano mu Burundi. Nizere ko kandi urugendo rwanyu rwagenze neza. Kibazo canje ca mbere ndacerekeza kuri DJ Brian ariko na Kenny Soul nivyaba ngombwa araza kunyishura. DJ Brian ubuheruka hano waruviye mu giteramo ca Breeze Melody, yari cari giteramo cari categuwe na 155. Utashe mu rugo mu Rwanda waravuze yuko nta muhanzi nyarwanda akwiye gukora show ya playback, ariko ubu tumubona Kenny Soul aherekejwe na DJ Brian. Abarundi bitege yuko DJ Brian ariwe azovugiriza Kenny Soul cyangwa bitege live ya Kenny Soul. Impamvu navuze yuko umuntu aba agomba gukora igize nyine gatoya, umuntu atagomba gukora playback nuko atafite DJ uri professional uri international. Ntago uzafata umu DJ uri local ngo umuzane mu gitaramo kiri buzemo abantu 1000 cyangwa 2000. Either niba udafite umu DJ uri international koresha live band igucurangira.
sibyo uwo mu DJ acuruze ku bantu nawe uba uri gucuruza kugira ngo abo bantu bawe banezerwe niyo mpamvu nabivuze impamvu Bruce Melody ntago nari kumucurangira kuko twe dufite na live band twazanye so impamvu rero ngomba gucuranga nuko am international DJ bro. Yes sir. Kenny Soul ugiye kuzohura n'ibihangange bikomeye cyane mu muziki w'u Burundi. Witeguriye gute abarundi bakwiteguriye gute kuri iyi minsi ibiri uzokorera kwigiteramo kuri Avenue de l'Arche kuri Miki hamwe n'Igitega? Murakoze. Abarundi ndabashaka cyane kubera ko ni experience nje gufata mu Bujumbura. Mu minsi yashize nari ndi hano nari ndi kureba ukuntu situation iri kugenda ahangaha ariko right now nje ngarutse nk'akazi. Ndashaka kubabona nyine ndebe rwa rukundo birirwa bamereza muri comments birirwa bamereza ko abarundi basupportinga music yacu cyane ndanabibashimira cyane ni iby'agaciro ngiye kuba njahanga no kugira ngo ndebe koko rwa rukundo banyereka kuri social media we ko barunyereka nyine live man. Okay, tumaze ikibazo cha nyuma kabos ikibazo cha nyuma turangiza undi munafise ikibazo ngaho Jerome ikibazo cha Jerome Hakizimana bari ku mutarambirwa muri kabisa confere turashaka kumenya muri make mu gihugu cy'u Rwanda Kenny Soul afatwa gute binatume umurundi hari ko arumviriza cyangwa arakurikirana avuga ati nta mvunire yo tuma bagenda kumara. Kenny Soul afatwa nk'umuhanzi muri rusange n'umuntu uri gutanga itafari muri music itafari ndakeka mubyumva itafari uri gushyiraho umusanzu nyine kuri music nyarwanda nk'uko wakumva Double J Dramatic muri music y'u Burundi. Ni Kenny Soul rero uri kugerageza kuzamura ibendera ry'u Rwanda n'u Burundi butavuyemo kuko turi umwe nta gikomerezwa cyahatari Kenny Soul nyine uri kugerageza kuzamura bazaze hoya nta kirenze kuko nago mfite byinshi ndusha bagenzi banjye ariko mfite umusanzu ndi gutanga mfatanyije na bagenzi banjye kugira ngo tuzamure music muri rusange y'amana. Yes, nuko rero tubashimira abanditsi n'amenyesha makuru kuba mwashoboye kuza turi kumwe na Bruce Design kamwe uko fresh safi sana ni hotel nziza ku batabizi murahawe ikaze mubwira abantu yuko ni hotel ya mbere hari mu gihugu cy'u Burundi yitwa gute yami yitwa gute ninge nasa yo muse kuri hotel akabakira gusa bari kuri ya $100 muri adresse tubwire basi hotel yami nato tuzoza karibu ndaza kubana adresse na yigendana nta kibazo tangu tutaka nimero ki mwakoze rero Imana ibaho umugisha ibindi abakeneye ama interview muraza wende usaba amakuru yes welcome Sorry Bitegi kuri Kenny Soul kurikira Access ku mubiri wanjye yes tuyitege iyo ndirimbo Ona murishi. njali wewe jaga kayanda mtapazo jana ndirege mwenyewe wakamwa kofi akairo Kenny Soul. Oui, oh papa. Wamwe Kenny Soul. Simbizi wasema vumbi. Kaka vipi? Safi. Uko fresh. Wego, yarako barangora gato. Uro musi waje gutegera Kenny Soul. None Umeze neza ariko papa. Ibintu byabaye ibintu nye. N'umunyoni. Umunyoni yahindutse umunyarwanda. None barangwa turababereye. Uro musi Simbizi wasema vumba ku kibuga c'indege. Yego. Nitwa tumumenyera za ku kibuga c'indege aza gutegera umunyamahanga. Ariko kuri uno musi yaje.
no munsi na deplashije igikosi canje cyatorotse kwa Satura bisigura yuko wewe ntuje kumwakira wozanye igikosi zanye igikosi cyaje kiva kwa Satura uko biri kose tumaze kubona hano bisigura yuko uzanye igikosi cyo kwande cyatorotse kwa Satubi arabahungu batorotse uri kumwe na Star TV yego Star TV irakuvumbe kuga cindege yego ntitukumenyereye woza kuga cindege uje gutegera no kumbona kese ari byase kubera kuje kwa Kenisol uje kwa Simplice uje kwa Kenisol bose no Simplice so azanye Kenisol bro tumaze imisi tubona uko raposta cover ya Kenisol ari kumwe na gwa rusista rumwe gwa rusista DJ BRIANNE yego uposting ati bana kari ni ngwaniri yo guposting umunyarwanda si bisanzwe ni bisanzwe natwe twarabikora ariko igihugu cyacu buni nyabagendwa n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda heruka yaraje kandi yaranapostinze ni foto yaranapostinze ni foto none jewe ndinde noreka kwakira umunyarwanda n'umukuru w'igihugu yakira umunyarwanda dacha ibe bituma bisigura yuko umaze kubona umurundi yakira umunyarwanda Uburamanitse amaboko. Nshigikira imigambi y'umukuru w'igihugu. Uburamanitse amaboko rero. Ugamba president yarutanga. Uko yagateka. Sivyo? Mwebwe aho muri hose ni mwihagateka mukorera amahera. Benzetu bakorera ubusa. Uri musi wajinga kubera wakoze ko kanoti canke wajinga for free. Kugira ufashe nyine abarundi nkuko wavuze ati president wacu yarakiri mu president w'Uguhanda bisanzwe we yanavuga ati uko yarumbaje ati impamvu ndi ngaha ni bisanzwe kwakira igihugu Burundi nta frontier iyi ni frontier ya area abaciye mu kirere uri musi simbizi wase mavumba yatanguye bavuma ariko uri musi tuko turabona amaposta avuga ati runo ruhungu nurumesha none ubona ubiriye ngere bimeze sivyo nariko ndabagwanira ntibabitahura reka dufashe abafise vision iyi projet ntabwo ari umunyarwanda ni project y'umurundi sivyo ariko project zose twaje ko gato atandukanye ziga projet z'abanya hariho ama projet yabayeho aho wasanga inyungu niniya iri ku banyarwanda sivyo mugabo uno munsi barabonye yuko ari ganyaganya sivyo kandi umenye ari ikintu kimukwiye kumenya abadandaza bose bagira ama strategie yabo yo kudandaza ari unashobora kugurura akabare sivyo mukabare kiyo akabahuzuyemo injabuka gusa mugabo ntibisigura ziya njabuka zose naho ziba zuzuye haje mugabo ama produit local yo ngaha nizo zisoko bwa mbere bisigura yuko uno munsi tugira tudandaze rero inzoka no numudandaza avuga ati shitemo kano ga produit ko hanze produit local zirasohoka we vipi udatahura ariko ama produit local arimo fata double J kiri double J nizinga hanze y'igihugu ni Kenisol hamwe na Noze fata Amstel Boke Primus Soma 3 bikaba byuziye haje ugaje ufata ati kugira hano bizosohoke neza ifa ko mfata akantu kaka Jacques Daniel tugatiye hapo ndago uno munsi ariko kibazo aho kiri umviza turacyari mu kiganiro na Star TV ikibazo cyo ntangora neza aya namagogo ikibazo aho kiri umviriza ikibazo aho kiri ariko urumva uvuze ko produit zivuye hanze ari nkeya ariko iyo produit ivuye hanze nuko menga iruta zijya zindi zose urazi ko harabaho zanyongera harabaho zanyongera ni hamwe nimwe abarundi twamaze kwishiramwe tutabona akantu ko hanze abiweze kandi rega ari umuntu ashobora kuvuga ati Dramati Double J nandi reka ndabafate nkanyongera ariko iriya produit ivuye hanze ndayite nka hente oya nimwe nakubwira yuko izisohoka cyane ni izo za Musteri zandi zo ngari zo zisohoka genda mu bare bwose ama produit ya mbere bagugana none we kutakinywa Musteri wewe bega bitageze gute usigaye unywa henike urisororera ega Heineken niyo ntuze niyo sponsor officiel ya Braludi mbaza ko Heineken itabayeho byo bitabiho mwene wacu ariko nje kugirwa c'indege mwaba bambere kudupostinga burya ngo twaje gutegera umunyarwanda bamuje gukorera ubusa twe baduha amahera je noza no bo 1000 nabaye kwa ntuze bazingene ibihumbi 10 binga kwa ntuze welcome mbonye none je warimwe wewe je nagiye ku giti ciwanje kandi sinagiye ngo nuko bahamagaye televiziyo wewe wagiye gutegera Israel mbo oya je nari kumwe na apotre turi kumwe na apotre so yamuza twari kumwe na apotre Jean Paul so yamuza je twavuganye ku ruhande rwiwe na jewe turavugana nyene ivyo bintu byo ku ruhande rwanyu ivyo bibi ni muhani inyungu rusange atari uko muzogambara mwene wacu niyo nkofero kumaze imisi yambara nibikika kamukuru wanje oya mazi kubenga ndacakubaza uno munsi novuga yuko ni show zibiri zizoba imwe izobera mu gisagara ca Bujumbura iyindi zoba mu ntara ya Gitega wewe urumva uriteguye kuzishigikira zose Bujumbura zobura naramaze kuzihezagira kandi kigira kabiri
uyu Simplice yategeye kino gitera je urugamba ariko ndagwara ntimuguhitiranye navuga yuko umurundi habwa agaciro vrai ufu Simplice aha agaciro bajya baririmbye kuva kera nta muririmbyi niyo mpamvu ubona show yiwe na cyane with design ko bakunda kumukasa mu mashi apana ubu Satubi kuva kera niyo mpamvu Satubi yamuhaye n'itike y'indege ati akira fiza la posta sema vumba ati twende uravyumva mwese turi ngaha twese ikose ngaha bwa dushikire show ya Simplice gose ari rero we izaravuye mu gihugu cy'u Rwanda araza mu Burundi utangura kumwita ngo ni with design aho yabaga siwe ujya siwe baga nta umviriza je manza kuraba double gitaramo gitunganijwe nande umuntu amaze gushiramo imitaye ngana gute muri entertainment kiya gitaramo cyateguwe Landry promoter niwe yarabishigikiye amaze gushiramo imitaye ngana gute bisigura ko atamitara ashiramo avuze ati umuntu wapi narandi afite uburyo bwo guhamagara umuntu none Landry siwe yarashigikiye bya bikorwa yari inyuma mugabo nga Simplice niwe nyine ari imbere we vipi uno musi ni Simplice ariko yashizemo niwe nyine ari imbere mugabo si Landry ari inyuma y'ijya kimba hari ikintu namba ya familia namba ari ikintu mbaze ni ura familia ntabo ne bahari mu Kamenge rero tuje turega kwitiranya ibintu igitaramo cya Simplice imyaka yiwe yose amaze yinvestisa ashira uburyo mu muziki w'Uburundi uno muntu atavuga ati reka ranje ndabe basi yuko nosoma kunturira tuye kumushika imana ahubwo umuntu atazo kwitaba kino gitaramo azobaye mu Burundi tuzobandika kuri list mama yangu ashi no munsi naje ngaho kuraba ndabe abantu banje ndafise list yabagiye kwa Mbonyi bose ndabavuze ngaho muri list none je ndimo urimo wowe rero reka je naringiye kwakira ubutumwa mfise naringiye kwakira ubutumwa bw'Imana ubutumwa bwiza ngoma ndabaga ama selfie mwitera yuko no munsi muza kuyagira ni kirove ngo niwe yafata video ndarindire ndabe ko nza kuronka selfie no munsi yego yes turagaruka ku muririmbyi ravuga kuri kurakurikirana uri kurafasha muri no minsi biravuga yuko kuri kurishira kuri Kenisore kugira kujya mwana wegeze jena ugize ndamugaro no wasi bukusigaye witwa Kenisore oya Kenisore Simplice niwe yazanye Kenisore none wewe ko tukwita Kenisore ukitaba ni ngwane rihe ahubwo ari urugamba manarutsi reka rero turasubira inyuma kuri Neri Nate nawe Neri Nate ni mu bantu twari ajenga uburenga oh yareka reka ndiko ndabaza wewe Kenisore reka tumwihorere Kenisore kuno munsi novuga yuko nimba hari umuntu amaze guterana amajambo hagati y'abantu babiri wewe na Nuzena Neri Nate murabambere ariko uno munsi tuzigaye tubona mufise urunani usigara mwase kutwumvira reka tuyikorera ibyacu wararonse nakazi wewe waragiye muri wewe warambeshe ngo turi kumwe turi kumwe n'uwo ugenda gutora ibintu n'amajana 5 je na mafaranga bamuha kwa Israel Mbonyi sawa ubu rero twace turifati gahunda n'abandi bantu bari kwa Israel Mbonyi wongera bari ngaha ndiko urabona abandi bari kwa Israel ngaha barashitse abandi n'abahe sa abandi n'abahese abandi bari kwa Israel Mbonyi Isaac Isaac TV nawe ne bamuhaye 17500 para 17500 muri kandi cyane n'uha makuru wa mugabo ari ikintu cyambabaje nuko pre conference yabaye ari conference ya nuzinga ya mutima mutigeze muyitaba mutima munsi yatanze 2020 mutima no kuri mariage yarabujije abantu gufirima mariage wewe umvaga none ege mwara mugambane se magiye kwa Israel Mbonyi kuja kwa mutima ya no kwa mutima twara ari abagiye bangahe none mutima kwa mariage ukamubwira film akacavuga ati ngo mwana wawe yego byaramaze guhinduka mwaramaze kugambana ijya content bari bayiguze muri indundi nico gituma yase kubafilma oya suko rero ubu rero naje hazogera igeno ngaye no kweduriye ngaye zake vipi wereka kuzora duhereza ibintu twikorera umuti none sipyo byiza none sawa simbizi wasema vumba kandi usikafisa aga telefone gahora kafata ama image mwana nakanyene mugwa muturoga kana muroga barandire nagize ngo ndamuhebeye urugaba mushamura muroga manje baramuroze kandi ari cyaye imbere hagati y'abantu babiri nyuma imane zo bibabaza we ni baragukorerako jewe kandi ubwana bwabaye bwinshi je ndabandwa umviriza genda ku Twitter yaje ndaraguza apana bya bindi muza muvuga ngo raka ngo raja mu bapfumu je no kuja ku bapfumu mbaza kwifata selfie guya ati ngangiye ku mupfumu kugira ngende yubibona ugiye kunyuvuga ati ngangiye kwisororera oya kuraguza kwanza nivyo abarundi mutinya je ndaraguza ku mupfumu ndajayo neza ku Kirundi ukaraguza ndaterekera jewe imizimu ndayihamagara okay bwira abakunzi ba Star TV bariko baradukurikirana urubanza rwa Kenisore ibindi tuzobiyaga mu nyuma babye bose abantu bawe Kenisore kuri bahita gute kuri Avenue Dirage miki kwa Kenisore uno munsi aremeye aramaniki ibiganza aramanitse amaboko reka nagushimire cyane nipe chance basi fresh sana rest in peace yes of course my name is Starboy the Sheep ndi ku kibuga cy'indege right now twaje gutegera Kenisore nariko ndasazisha umuntu bita Semavumba Idris wa Semavumba wagwan
ndagukwikira Yes. So kwa turayaga na Simbizi wa Semavumba. Una kibanda. Twaje gutegera Ken Soul all the way from Rwanda. I'm Starboy the Sheep. All the way from Star TV, all the way from Burundi, East Africa. Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Rifty, Mr. Mkozi Omunzu. Life Story all the way from Burundi. Burundian presenter, number one presenter, last man presenter, like to support everybody in our country. So, tugira rero turabe Ken Soul. Mubandanye mudukurikirana, mubandanye mukurikirana ibikorwa bica kuri Star TV. Thank you so much. Mani bahezagire.